uno munsi turaza kwiga icya gatatu mugabo kimeze nka B y'icyo twize kwa Mungu heze. Haleluya. Rivuga ngo tinyuka wature ivyizigiro vyawe. Amena. Tinyuka wature ivyizigiro vyawe. Burya ikintu wizigiye cyangwa ikintu wizeye udashoboye kukivuga ubutacizeye. Wongo kweli. Ikintu wizeye, ikintu ufite ivyizigiro udatinyutse kukivuga. Twageze gutanga karoro k'umufiance. Ufise umufiance atotinyuka kukuvuga mu bantu, atotinyuka kukureka ngo mugendane, burya ntabwo aba ari umufiance. Ikintu wizeye, ikintu wizigiye udashobora kukivugira mu bantu. Nk'ubu wizigiye kuzoba ufise inzu yawe, hama bakavuga ati abantu bafise ivyizigiro vyuko mu mwaka uza bazoba mu mazu yabo ni bande, ukacunyegeza ukuboko. Yesu ashimwe. Ariko tinyuka kuvuga ivyizigiro vyawe. Haleluya. Burya umaze gushobora kutinyuka ukavuga ivyizigiro vyawe, ukumva udashobora gutinya kuvuga ijambo rijanye n'ivyizigiro n'ukwizera kwawe, burya uburi kuravamo. Haleluya. Haleluya. Kuko urupfu n'ubugingo biri mu bubasha bw'ururimi. Amena. Reka dusome imigani 18 kuri 21. Imigani 18:21. Imigani 18:21 turasoma mu izina rya Yesu. Urupfu n'ubugingo biri mu bubasha bw'ururimi, kandi abarukunda bazojya ibyo rwamye. Imana yabwe icubahiro. Kubw'ururimi rwawe urashobora gupfa, kubw'ururimi rwawe urashobora kuronka ubugingo. Burya tugendana ikintu gikomeye cyane ngaha mu kanwa tutazi. Wowe wibaza ko urwo rurimi rumaze gusa kumva isukari kwiryoshe cyane umunyu ko byahiye. Oya, si cyo cyonyine. Urafise ububasha bwo kwica, urafise n'ububasha bwo gukiza. Haleluya. Umunwa wawe sugutera inkuru ingeri sinema yagenze. Isinema ukunda ni yahe? Match equipe ukunda ni yahe? Izo nkuru gusa akaba arizo ziba mu kanwa kawe. Oya, sico. Haleluya. Ururimi rwacu rurafise ububasha bunini cyane. Kandi niba hari ubutunzi dufise mu isi cyangwa ku mubiri, ubutunzi bwa mbere dufise n'umunwa wacu. Hari umwe yavuze gusame. Aka kanwa kacu nibwo butunzi dufise. Haleluya. Nyerekera uwo muri kumwe ku munwa wiwe ati ubutunzi bwawe buraho. Akubwiye ngo funga kinywa. Dusomye imigani 10:20. Dusomye imigani 10 ku murongo wa 20. Turasoma mu izina rya Yesu. Ururimi rw'umugororotsi ni nk'ifeza zindobanurwa, ariko umutima w'umunyakibi ugira ikimazi gike. Imana idufashe cyane. Ngo ururimi rw'umugororotsi ni nk'ifeza. Haleluya. 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 Ifeza n'ubutare bw'amafaranga. Haleluya. Ngo akanwa kanje, ngo ururimi rwanje je umugororotsi, hari umugororotsi ari ngaha, ngo umunwa wawe ni nk'ifeza. Amena. Kumba habitse ubutunzi. Niyo mpamvu mu gatondo tuzinduka tuhoza. Hari ubutunzi bumwe bwa danje tutazi. Nutinye kwatura ivyizigiro vyawe, kuko ubutunzi bwawe buri ngaha. Haleluya. Akanwa kawe niko gafise ububasha bwo kwica kandi nubwo gukiza, kuko ubutunzi bwawe buri ngaha. Burya amagorwa ufise
cyangwa amahirwe ufise nuzu yaronderera handi uzu yaronderere ku kanwa kawe. Haleluya. Niganza mugenza ati ufise amahirwe kufisa kanwa. Amena. Reka bafise umuntu wabashira ukuboko hejuru. Ni twese. Kumbe dufise amahirwe twese. Haleluya. Dusomye Yesaya 49 ku murongo wa 2. Yesaya 49 ku murongo wa 2 avuga ngo akanwa kanje yakagize nk'inkota ikarishe amisha mu gitutu cy'ukuboko kwiwe kandi yaminduye umwami usenye mu mutana wiwe niho anzigamira rwose. Imana yabwe icubahiro. Naho tohera ngakuri aho nyene akanwa kanje yakagize nk'inkota ikarishe. Hari umuntu akanwa kiwe akubwiye ijambo nukuri utavanga ahurize. Akanwa kiwe gusa ni inkota ushatse kwica ni gucya gusa. ururimi undi yavuze ngo mubeshi ngo n'umurozi ngo barangana. Hari umuntu avuga ku rurimi rwiwe abantu bakamarana bakicana, akakwambika icyeyi, akakwambika ivyondo, akakwambika ivyandagutakiye. Ururimi akanwa kawe. Hari n'abantu ururimi barukoresha neza. Ni munyene nico umuntu mupangane niki irakubita ugakubita abadayimoni. Uzurabe n'abadayimoni baratinya ururimi. Turiko dusengera abantu bagoye amadayimoni, usengeye mu mutima ntibakoma induru. Murabibona bakoma induru wasengeye mu mutima. Ariko sohora karwati mu izina rya Yesu barumva ururimi rusohotse abadayimoni bagasha. Burya ufise ubutunzi mu kanwa kawe. Mbere ijambo ry'Imana tubwira ngo tuze turavuga nk'abavugishwa. Uvugishwa aravuga ibiba kandi bikaba. Haleluya. Nibisaba ko tubanza kubaza cyangwa kwinjira mu rutsinga oya. Nibisaba kwinjira mu rutsinga oya. Haleluya. Mvuze urutsinga umunsi umwe twari mu masengesho hari muri za 90 na 94 na 5 gutyo. Pastor Gadi wa undi yadusigurira wa munsi tuvukana ntiyarazi ibintu by'amasengesho byo kukarago. We yabyinjiyemo mu nyuma mugabo je nari nsanzwe ndi munyakarago. Sasa azaje kuturaba aho twari mu masengesho umenge imisi ngahe gutyo. Sasa ashitse hari umuvugisho ariko aravugishwa. Ariko avugishwa hama ujya petit frère ashitse akihashika umuvugishwa urutsinga ruracika. Baca bavugira ngaho busati yo urutsinga ruracitse. Petit frère biramucanga. Aguma arabaho insinga zaca arahabura. Kubera umuvugishwa twari twicaye ku kirago no muvugishwa karago arabaho yicaye ko hari insinga zoba zenstaye amaja hirya aho yicaye arabura. Biramucanga iyo ni nkuru yo. Hama dutasha arambwira ati byari ibintu byancanze muri bijya bintu byanyu byo ku karago. Bavuze ngo urutsinga rwacitse. Ndaraba installation ndabura. Ndaraba aho rwacikiye ndabura. Urumva rucitse wa muntu yacihagarika kuvuga. None yari installe n'amapire n'ababateri na kuranike. Sasa natwe akanwa kacu nigasaba urutsinga. Icyo uvuze kiba nkuko wakivuze. Nibisaba kwinjira mu rutsinga. Akarorero nk'ubu ndakubwira ni hezagirwa. Ucu hezagirwa. Reka ndabikubwire hezagirwa. Yesu aguhezagire cyane. Amena. Dusomye Petero wa mbere igice cya mbere cya Petero igice cya 4 ku murongo wa 11. Igice cya mbere cya Petero 4:11 havuga ngo umuntu iyo avuze avuge nk'ubivugishijwe n'Imana. Naho togarukira ngaho. Ngo iyo avuze ngo avuge nk'uvugishijwe n'Imana. Haleluya. 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 Burya ibyo wiyatuyeko biba nk'uko wavyatuye. Tinyuka kwatura ivyizigiro vyawe. Kandi iyo tuvuze tukaba nk'abavugishijwe kubera ikurindira ko hagira undi akuvugishwa ko imbere yuko we wivugishwa. Nimba umaze gutahura ko umunwa wawe umeze nk'ifeza
nimba umaze kumenya ko umunwa wawe ufise amakari icyo avuze bica biba, kandi ko tutegerezwa kuvuga nk'abavugishwa, kubera ikurindira ko bakuvugishwa ko imbere ko wowe ubwawe uwivugishwa ko. Nasomye inkuru y'uyu muntu yarandyoheye cyane, yitwa Helen Keller. Yavutse itariki 27 z'ukwa gatandatu muri 1880 i Alabama, apfa itariki ya mbere z'ukwa gatandatu muri 1968. Yari impumyi itumva kandi itavuga. Muri icyo kibazo, impumyi yintumva itavuga, kandi niwo muntu wa mbere amugaye bikomeye cyane, yabaye uwa mbere guheza kaminuza. Yanditse ibitabo 12. Bamubaza ati, ikintu wibaza kibi cyane kuruta ingene uri impumyi ni ikintu nyabaki? Avuga ati, ni kuba ubona ariko ntugire imbona kazoza. Kuba ubona ariko ntubone vision, ntugire vision, ntubone ejo, ukabona ukunyene atura ejo yawe ingene izoba. Uyu muntu yaranangaje, niyumva, ndazi kucumbaza ati none yanditse gute? Hari ivyigwa bitama braille bijya vy'impumyi, babimigishije gute ntavyunzi. Mugabo yarize aravyiga arabimenya, arandika ibitabo bishika 12. Baramubaza muri iyo braille nyene arandika, baramubaza ati, wibaza ikintu cyo wakibi mu buzima bw'umuntu kuruta kuba impumyi? Avuga ni kuba ubona n'aya maso y'umubiri ariko ukabutagira imbona kazoza. Ibaza umuntu atumva, atavuga, atabona, yanditse ibitabo 12. Nigaza mugenza tumaze kwandika bingahe? Urekana kubyandika umaze gusoma bingaye hoho? Na Bibiliya urayigendana ntuyisoma. Undi muntu yantangaje cyane n'uyu muatlete ni iki mu Kirundi? Bajya biruka umunonotsi. Ego ni muatlete yitwa Glenn Cunningham. Yavutse itariki 4 1909. Apfa itariki 10 z'ukwa gatatu muri 1988. Yamaze imyaka 78. Uyu muatlete kwishure bigako hari hakanye, byasaba ko bama baja gushusha, bagashiramo inkwi, baja gushusha ishure. Sasa we nuwo bavukana, kubera baba hafi ishure, umwigisha cyababwira ko bobo bazohora bazinduka kare, bakabanza bakatsa umuriro kugira ngo baze kwinjira mu ishure, basanga ishure umuriro hamaze gususuruka, niko bavyita, hamaze gususuruka. Sasa hari ikidumu canke ikibido bahora bashiramo petrole murayizi, petrole. Sasa umunsi urizina baza mu gatondo, kumbe hari umuntu yihenze afata cya kidumu agishiramo essence, acagenda mu gatondo agenda gusukamo, aziko agiye gusuka ya petrole kugira ngo yatse zankwi, kumbe ni essence ikiratibuka arasha. Ahiye uwo bavukana acarapfa. Mugabo we arasha gose amaguru. Mugabo kuva urumva ibyo byabaye akiri umwana muri primaire. Mugabo imbere yaho yari yaratuye ubuzima bwiwe, avuga ati je nzoba umuatlete. Asha amaguru. Bamujanye mu bitaro, aza yumva muganga ariko abwira nyina ati rero mwitegure tugira tumuca amaguru kuko yamaze kononekara. Umwana avuga ati ntimushobora kunca amaguru. Umuganga arashiduka ati, kubera ikati je nzoba umuatlete. Utinyuke kwatura ivyizigiro vyawe. Muganga abwira nyina ati ibi ntibishoboka kuko amaguru ariko arabora ahavapfa. Umwana avuga ati hako nopfa nkahambwa atamaguru mfise, no tumapfa nkahambwa ndumu atlete yaboza amaguru. Nta maguru munca je nzoba umuatlete.
haraba ingorane. Umuvyeyi aravuga ati none ko ari we vyivugiye reka tumureke. Baraterura bajana muhira. Misi yose mu gatondo yaravyuka akatembera ishinda kuko amaguru yari amaze kubora, buke buke agatembera hanze. Mu gatondo yaguma avuga ati genda umu athlete kandi ntegerezwa kuzotwara imidari. Umusurizina nyina amusanga mu gatondo, kumbe misi yose mu gatondo yahora azinduka agaca muri peluze muri gazon, agatembera buke buke yinanata kugeza aho hari hasigaye hari inzira. Umusurizina baza babona atangiye kuza arimenyereza kwiruka buke buke. Umusurizina nyina azayumva umwana w'umugiye atingiye kwiyandikisha mu ihiganwa. Yaje ari we muhizi afise ibidari by'inzahabu byinshi. None wewe wacitse intege kubera iki? Mbariza mugenzi ati ko wacitse intege. Biraryoshe cyane umuntu kushobora kwatura ivyizigiro vyiwe kandi ukabigendera. Haleluya. Atura ivyizigiro vyawe, hari icyo Imana igomba ikore mu buzima bwawe. Nutinye kwatura ivyizigiro vyawe kandi tukaba tuvuga nk'abavugishwa icyo uzatura kizoba nk'ugucatuye. Ariko akondisiyo yuko ukuramo ivyimbura kamazi mu vyiwawe. Haleluya. Ibintu by'ububeshe ugakuramwo, ibintu by'ubusumu ugaheba, ibintu byo kunywa inzoga ukabiheba, bya bindi byawe ukabiheba, ukaba umuntu agororotse imbere y'Imana. Ibyo uzokwatura bizoba nk'uko byatuye mu izina rya Yesu. Ubuzima bwawe buraruta uko uvyiyumvira. Haleluya. Ahubwo buraruta n'ibyo ugomba kuvuga. Bivuge kuko ngo vyiyumviro mbiyumvira ko ari ivyiyumviro vy'amahoro. Imana itwiyumvira ko ibyiza ikarindira gusa ko tuvuga ikintu kanaka. Watebye gushika ku nyishu yawe kubera wari watebye kubivuga. Haleluya. Haleluya. Ejo yawe ni nziza.